Nair Sports TV. Imigwi uko ari 16 twaciye twicamo ibice bibiri, ni kuvuga gutomboza, turaza gutomboza nimero mu mice ibiri. Hariho bajya bigenjeje neza gusubira abandi, hanyuma n'abandi nabo nyine babaye kariye ngabo uko mubiza rero babaye kariye batiye kubica ngo bagize matchwe bakoresheje kuvuga ko bacatera da penalty. Ngozi City ihure na Medier, Garage Express ihure na Burundi Sport Dynamique, Aigle Noir ihure na Muzinga, Flambeau du Centre BG Green Makamba, Flambeau du Centre, Musongati les Guépiers du Lac, Umamuru FC Mosso Sugar Company, Vitalo Musongati Academy. Tuzogerageza turondere terrain. Voilà, kuko ni match hanyuma nk'uko bimeze, kuko après 90 minutes en cas d'égalité directement tuja kuri tiro. Ubwo rero kuva kuri quart finale tuja dukora aller. Nair Sports TV.